Vema misiri. Nisagiba. Vipi sasa? Amazi mu gatondo. Ahandi abariko baranywa agakafe n'akayi hariya mu Buyenzi mu Cibitoki. N'umuceri n'ibiharage hamwe n'amazi. Atari sana. Poa. Shakuwa stare man. Surprise niko nafua, niko nakula mshusho. None mani. Umushusho ku mazi birajana. Mu gatondo ufite singundi chai kandi sukari yabuze nawe urabizi. Mr. Giba. Abakuru yawe. Mzee mnanishtua hata roho numva nkumengo murankanze sana. Ndo hamenye gute kwanza. Ariko arakora iki? Ariko aramesa. Yego, ariko arafungura. Yego. Ariko aramesa kandi ariko arafungura. Indirimbo shasha yaragusohora murayize. Yitwa gute? Maidodo. Maidodo. Ku rutoki mu kanwa hanyuma nyene uririmbe nyene uryoheye umeze neza nk'ubuyize. Ashambwa karumye vraiment. Karumye inevyo nkunda kandi ni gaspillage ufashe imbogo kayishira ngaha saa sita ugari ucubura umanga mu kuvura urumva nyene ugomba kuba wumutse nyene life so hard reka tugene n'ubuzima buke buke. Yes, nk'uko vyama misi yose murabizi ko twama turiko turakora ibishoboka byose kugira ngo tubarondera aba artiste batandukanye na cyane cyane mu mbere kugira ngo mubamenye gusumba haruhande yuko bumva ku maradiyo haruhande yuko tubabona ku mbuga ngurukana bumenyi ku ma social media atandukanye turahiza tukanabarondera muhira kugira ngo tumenye ubuzima babayemwo canke aho baba kugira ngo ibintu bigende neza. Kano kanya turi muri zone ya Cibitoki neza neza kujya gatatu. Mugabo amakuru dufise yo kwizera nuko uno mugabo nawe se wundi yitwa Mr. Giba aba neza neza kujya gatatu. Nimero ni 32. Kano kanya twamaze kubashika twifuza neza neza kumenya ko haruhande yuko abari muhira mu gatutazi neza ivyabarimwo biba bimeze gute. Ndabona hari abantu bari hano kwibarabara, reka tubabaze nimba koko amakuru twaronse yuko Mr. Giba aba kujya gatatu nimero 32 nimba ari byo ni sawa? Murakomeye. Ndabona mumeze neza. Bon, Mr. Giba muramuzi? Abangaha canke abahandi? Abangaha nyene kuri barabara ngaha nyene kuri zinimero. Ariko arakora iki? Ariko aramesa. Yego, ariko arafungura. Yego. Ariko aramesa kandi ariko arafungura. Yego. Indirimbo shasha yaragusohora murayize. Yitwa gute? Canke undirimbire gato indirimbo imwe yonyene uzi uko Mr. Giba. Ya Mr. Giba. Maidodo. Maidodo. Ku rutoki mu kanwa hanyuma nyene uririmbe nyene uryoheye umeze neza nk'ubuyize. Twagiye indirimbo ya Mr. Giba imwe yonyene uzi. Maidodo. Maidodo. Sisemi Oyarayize. Kuciye wiruka nguturimbire amaji tugenda kuraba Mr. Giba. Inde Okay, ririmba twumve. Ririmba twumve indirimbo ya Mr. Giba. I know you love. Oya, genda kwenye nuko nyende. Nuko nyende twagiye. I know you love it, tunapendana sana. I know you love it, tukundania. Mimi na wewe tunapendana sana. Tunapendana sana. Ushaka kuririmba nawe? Merci beaucoup, urayizi ndumva bimeze neza. Nawe urashaka kuririmba? Mr. Giba uramuzi? Mr. Giba uramuzi? Witwa gute wewe? Witwa nde? Witwa nde? Yes, nuko reka twinjire turabe Mr. Giba ivyo arimwo ngaha mu rupango. Ni sawa? Umeze neza? Reka twinjire mu rupango tujye kuraba Mr. Giba umwanditsi w'indirimbo zitandukanye Skia Feel You ni indirimbo shasha Dodo ubona ko n'abana kenshi bamukunda. Hodi hapa Yes, Mr. Gibazo agata gashusho ku ruhande karamesura ngira ni kanzu y'intuze
kanzu y'abapadiri waravuye mu misiri Misagiba vipi sasa amazi mu gatondo ahandi aba ariko baranywa agakafe n'akayi hariya mu Buyenzi mu Cibitoki n'umuceri n'ibiharage hamwe n'amazi atari sana kameramani nawe nabona ko hari adashira ku ruhande kamera kano gajije kubona mutibe yabona kwenda none kubera kutanyuye cyane tuganire bandi gatoya guma ngaho nyene nahandi ugomba kuja reka tuganire gatoya kubijanye akano kantu kameze neza uri kurihereza tipo bugangi buramurembeje urabona ujama nibimeze kwanza wahamenye gute vipi sasa poa shakuwa star man surprise niko nafua niko nakula mshusho none mani umushusho ku mazi birajana mu gatondo ufite singundi chai kandi isukari yabuze nawe urabizi ure urampeje ndashaka kwicara tuganire basi gatoya turabe tuganire ndabona abana bose ngaha bagukikuje iyi niyo wahejeje ubwa mbere gatuganire ahubwo reka nicare kuri aka niko sawa wamwe wicara ngaha abanganire n'uyu mutipe ndipo na kwino bimeze neza Misagiba abakuru yawe mzee mnanishtua hata roho numva nkumengo murankaze sana ndo hamenye gute kwanza yino mvize kuri kuravungura ayo mananje nagasho nkaba nani nakaronse angatereka tije gusanga rero cyawe wae ofete niko nimekula ibijiko bibiri nakenda biriri cyari ko kantu baragukunda cyane abantu ngaha bandongoye pore barambye ati Mr. Gibari hari indani tikandi icuza gusanga ariko ariko arameza kandi ariko arafungura rero kuno nariko ndafungura sasa kuko hajya ukuntu dufungura mu restaurant cyo kimwe no muhira urisanzura piga bijiko bibiri kwa mpiga urumva ariko muri restaurant hari utuntu nyene tudufiyero ushobora gushiramwo rero Juliet ariye ari kujura uri kurajya wenyene kandi anusanze wiberenga ibintu byose bisa nkaho uri kuravyikorera ubwo rero tutubwiye ko ufise umukunzi yitwa Juliet narinzi ko ndabasanga muri kumwe ha mu mwaka kubitamwe ikikunda kubitamwe ikindi yuko wapsasa yuko school yuko arahari yani frappe watubwiye oya bo Juliet arahari nkuko mubizi shemeji yenu yupo urabona wahinduye n'akaluki wazanya naturel ko yego nari maze iminsi ngwaye rero bijya bintu bya Madrid hari ukuntu nyene byamfata mu mutwe sana umva ndiko ndazumira ngo madame nivyakunda arabikunda sana ko wabikuyemwe ntumva ko hari ikintu gihe ugabanuka kuri wewe oya bizo nzobisubizamwo very soon kuko ndiko ndategura gushutinga video ya Feel You mu misiza yani shaka konzo mfise yindi look nzobisubizamwo yes nuko reka tuganire kubijanye n'akazi kawe ko muziki bwana Mr. Giba kugusanga mbwaba ntikibuze kuguma wirira gashusho ndabona ko nawe imeze neza na nagasose karimwo simora ngundi mzee ibiharage n'umuceri gusa bo ofete ivyo mu gitondo habuze iki sose yabuze isosi irahari ariko rero bivanye n'ubuzima isosi novuga ko ari ya saa sita umva ne nshizemo isosi ngaha nabandi mwijoro urumva nagasose mu spia bo mu mwijoro n'ibyo watetse mu gatondo n'umuceri nkuko bibona umuceri hama mu masaa sita tukajya ubugari isosi cikora byumvikana ko gufungura do rero nce ndayikoresha mu gitondo yo bari gaspillage nk'ubu nkagize umuntu aguhereza gasose ntiwo kajya mu gatondo sinabimenyereye kwe ariko no kajya byumvikana ko umufuko watobotse bagasose ko mu gatondo mzee wewe na peti ngomba kuija nuko bisanzwe bimeze ni Mr. Giba benshi bazi mu ndirimbo zitandukanye Skia Dodo tunapendana hariho Juliet nayo yarayikurikiwe n'indirimbo wise Feel You abana bari bariko baravuga bati urukurikirane rwa zino ndirimbo ko ari zibiri yaririmbiye wa mukunzi we kandi Juliet warayiririmbye kandi uranavyemenga ku masamirizi ku ma TV online no ku ma social media ati je kino gihe abahora bandota canke bahora bambona ndenganye bagatangura kumira mate bange bakarabona ubugangi bwa bati umutipe kabisa tukamwifuza byarangiye Juliet yamaze gufata ikibanza ca mbere kino gihe bacuzana indirimbo Feel You stadirwa Juliet waramukunze wongera uramwiyegereza kino gihe utanguye kumufiringa ivyo bintu biracanye ya byose birimwo ofete kwanza asanzwe ari supporter wanje no akunda ibikorwa by'uwanje ariko Feel You nayisohoreye abantu bose basanzwe bakunda ibikorwa by'uwanje ofete abafans ibintu nk'ibyo nawe narimwo urumva ndamu feeling nkuko ubivuze ko ari supporter wawe uvuze ko ari supporter no kuvuga yuko ari uhagarara ibikorwa byawe bo aramfana
arashigikira yego aragushigikiye kino gihe turazi ko utangura gukora ibiganiro hari ubuzima bwinshi watubwiye wagiye ucamwo nofata ko abana bari abagumva bavuga ati Mr Gibas tuzobona arashyitsa ahandi hantu nawe atidoga tuvuye muri vya bihe vya kera na kino gihe ubuzima bumeze gute bo buzima bumeze fresh gusa ikanzu ntegereza kubandanya ndayimesa kuko urabona ko nkuze ari Friday niyo nza gusanga urabeza mukanya nacyo urumva bice bisabwe yuko ndayanikira hakiri kare ariko ubuzima buragoyemze ifu yo kongira mari ubuzima bumeze fresh butandukanye na bumwe bwacagiye bo bwagiye burahinduka gute icambere na mbere ndaronka support ivuye ku bafana abafana barafana urumva so igikorwa bakagitahura ikindi naco bivanye no kuntu abajournaliste bamwe ni bari bwantahure ariko ubu ndaronka support nyinshi sana ku ma media ubu feel you aho ngiye hose ndayumva ni ikintu kinshimisha cyane gose kigatuma nyene ngire inkuvu zo gukora ibindi bikorwa byinshi sana ikintu cyambere nishimira sana ni support ya media kuko nari ndayikeneye cyane gose kuba ndayironka urumva intambwe ngeze kwimeze neza bamwe ati akeza karigura ariko bigenda kose reka tuganire duhereye hasi bwana Mr Giba haruhande yaho ugejeje ubuzima tiri kutubwira yuko ubana no muvyeyi wawe ufise ari we mama kino gihe ariko muga turagusanze hano ntituriko turamubona mwaravanye wagiye kwigwariza ubuzima nawe asigara mu bwiwe bimeze gute ndacyari umwana wa mama gusa mama si hari ibikorwa agiyemwo ngira turabana yangira yoba yagiye ku isoko ndabyibaza ko je navyose mu nyuma nasanze yagiye ariko turabana ndibuka utubwira yuko ubuzima butoroshe na cyane cyane bivanye n'ibihe mwari ko muracamwo bigoye ukavuga ati nanjye ndizera ko umunsi umwe hari haho nzova nkagera ubuzima buracagumye kwa kundi cyangwa ubukumuziki watangiye gufatisha hariho umusaruro umaze gukura mu kazi kawe hanyuma ugasahiriza umuryango bo muziki nta kintu kinini cyane gose twinjiza ariko si nka kera nimba ari DC event turonka biciye mu muziki urumva n'ikintu gishimishije cyane gose kuko harageze yaho nkora concert yiwaje nyene nkuzuza urumva nka mahera yo gukora ibikorwa bimwe kuri hinzu gufungura urumva n'ikintu cyiza sana yego byumvikana ko uvuga ati Mr Giba kino gihe abecishweho n'umuziki ntiyo bayihenze yego umuziki no gihe niwo ufungura niwo uryamamwo niwo utuma wambara ni nawo waguhaye abagenzi gusumba ko wari uri kiriya gihe utarafatisha muri game je navuga ko icambere na mbere ni connaissance nararonsa abagenzi benshi kandi uronsa abagenzi baratandukanye ari umugenzi ushobora kuronka akakuba hafi mu ngorane ibintu nk'ibyo niyo ni avantage uronse gusa ibyo kuvuga ngo kwambara gufungura byose mu muziki no ambesha kabisa yego ariko hari kuntu bikorwa usanga bikwegana bivuye ku kintu kimwe kanaka wewe nimba hariho umugisha ukunda kuzuragira mu byo buri kurakora umuziki urabifisemo uruhara ego par exemple gukorera nk'ikintu kukubera yakumvise ahantu cyangwa kubera yakubonye ahantu ari umuntu yigeze kumpa 300,000 kubera ijya ndirimbo yanjye Docteur ambwa ati indirimbo ndayikunda cyane gose ndafise kado yawe uzonsange ku kazi ndagenda acha ma envelope cyasangamo 300,000 urumva ko ari ikintu cyiza sana yego ni ikintu cyiza cyane twarabonye umugabo yitwa Dumba asanzwe mu gihugu cya Canada mugabo w'umunyarwanda agusupportinga hari guhera ku ndirimbo tunapendana nimba ntihenze kino gihe imigenderana namwe na Dumba imeze gute Dumba yarampaye support imeze bien yatumiye n'aba subscribers biwanje kuri YouTube bagwira sana na ndamushimira cyane gose gusa muri no misi ari busy sana ari busy sana urabona ko kigiye twayaga ari mu Rwanda umva yari muri quarantine yararonka umwanya ariko ari hariya umwanya uramugora ukuntu yego atwigeze no kumva ko Mr Giba ashobora kujya bukimipaka agiye kwagura imbibe mu gukora ibikorwa bitandukanye hanze y'igihugu vyapfiriye corona irafisemo uruhara yego urabona mubona ari kugenda mu Rwanda ari umuririmbi twavuganye ngende hariya dukorane ibintu nk'ibyo bikiye bo haheze nka insemene baca barugara kandi rero gira ari kugendayo nko mu kwezi kumwe uko cyangwa amezi abiri baca barugara hariya baca bajya muri quarantine bica bihomberamo ariko nibirahomba turacavugana ujya muri rimvyi kandi artiste yarinde nzomuvuga kuko vuba twaravuganye yuko tuzobikora urumva bizogenda neza birumvikana nuko bisanzwe bimeze twifuza kumenya na cyane cyane haruhande yuko tukumva mu masamirizi haruhande yuko tukubona ku ma social media ubuzima bubayemwo muhira uko bubayeho n'ukuntu biba bimeze kano kanya turi gihe cy'isaha 4:52 wari waramutse ufise gahunda izihe n'izihe cyangwa kuva ngaha muhira sangabe kuva ngaha ari kuva ngaha 15 ngiye muri town
ariko mu bisanzwe iyo ndi muhira ndumwana nkuko muranda bivuga urabona wasanze ndiko ndamesa nk'ubu duzere zigeze mera taraza sinshobora kumurindira oya ndashobora kwibaza ati haruhande y'umuziki ikiko kipa cyane n'igiki iyo uri muhira canke mu bundi buzima bwa misi yose je nibaza ko ari umuziki gusa unyokipa ibyo muhira naho ni ibikorwa byo muhira nyene nk'ubu mera tevye gato inzara kankubita fresh ncancumba nze ncancumba kandi ubugari bumeze bien nta mukozi uraki oya na time yo kugira abakozi mzee ubuzima buragoye urumva amahera yo guhemba umukozi ashobora kura yari ha studio ngasohora indirimbo ofete ikintu na target kandi rero ibintu umukozi yashobora gukora naje ndashobora kubyikorera byose urumva ko umuntu aravyikorera guteka kumesa kila kitu ndetse no gukora sometime n'ubu urabona ko nariko ndamesa ikanzu yo gusengamo nagomba nje gusenga ma 13h urazi ko no munsi ari Friday haruhande ibikorwa bitandukanye wakoze ukaduga neza muri game canke muri industrial music y'u Burundi kandi mu mwanya muto cyo ni ikintu gikomeye cyane kuko hari aba artiste bari bamaze gukora indirimbo zishika kuri 10-15 ugasanga ntibaramenyekana mugabe ku ndirimbo ya kabiri ya gatatu ya mbere gutyo wari umaze gucumenyekana mu nyuma ndetse narawonka ugufasha kuko mwaravyemanze mwarabivuga ati kanaka niwe ariko aramfasha ariko n'izindi message mu nyuma zahavuye zica ku ma social media zivuga ko hari ivyahinde turashaka waje tubwira ukuntu mwari mwamenyanye na Vivancy umenyesha makwa sana kuri Roma FM ni cyahavuye gituma hari ibihinduka mu nyuma gatoya Bogo twamenyanye kwanza umuntu yaduhuje na Vivancy ni Ami Pro niwe negere kwanza ubwa mbere na mbere ndamushira indirimbo Skia acambwira ati je kubwiwanje sino vyishoza kugufasha ndi jenyene umva reka ndaguze n'abamenyesha amakuru bamwe bazogenda baragutahura uzoronka support uko nyene duhuye na Vivancy acaratahura aca aba deep mu kumenya ukuntu kwanza mbayeho ukuntu nkora umuziki n'imafise management nuko ibintu nk'ivyo acamenya rero acabona ati umupeti ubuzima bayemwo urabaye ukuntu sometime kuri ha studio bikakugora ariko acabwira ati je ngomba nishinge kuzanda kuri hira studio sometime nonse amahera yo gukora video uzogukorera video kintu nk'ico turatangura turakora hageze yaho rero avuga ati ndabona ko Giba yamaze kumenyana n'abamenyesha makuru benshi ku buryo ashobora gusohora indirimbo akavuga ati ngiye gusaba ikiganiro baramuzi ibintu nk'ibyo avuga ati we rero ofete ukuntu yavuze we Vivancy yavuze ati uvubu ni muzosubire kumbaza nk'umu manager wa Mr Giba ariko ni yavuze ko imbere yaho mwakorana gute na Vivancy twakorana bona umuntu yamfasha umuntu yanyitangira yagufasha ufasha ubwahi kuko twarabona ko hari ibikorwa byinshi yagaragaramwo nka ibiteramo niwe gutegurira hama nk'ama media tour niwe yagutegurira ibintu byinshi kugira ngo hashike byagaragara ko Vivancy ari we ahanini afise ibintu byawe byose mu minu Boje novuga ko Vivancy ari umuntu mwiza sana kuri jewe nazo kwigira mvuga nabi nubwo abantu bari batanguye ama critique atameze bien gusa Vivancy yaranyitangira sana ariko izo critique zaje zivuye kuri message yari yasohotse niyigeze avuze ati ngo niyigeze avuga ngo sinzo mu supporting Mr Giba yavuze ko atazo gusupporting mbwa yavuze yuko muri bimwe ni muzosubire kumbaza nka manager wiwe ariko ndi first supporter kuko n'indirimbo zanje arazivuza cyane kana ko before yari we kuko twinje mu niwe yandihira studio ama video akantwara muri mu concert ajya mu concert yose ama dépenses yose yari we en fait yari manager ibintu nk'ivyo nivyo vyahagaze kubera iki ivyo je novuga ko nyine yagukorera yari time ibintu byose n'umwanya kandi yarabonye ati Mr Giba arashobora kujya ahantu agasaba sponsor bakamukorera concert ibintu nk'ivyo ariko tukiri ngaho nyene umu artiste ntiyigera akora mu bijanye no gufashwa canke mu gufita abantu bari ku ruhande rwiwe ashobora kugira ati jewe ndahari nk'umuntu hagarari meme turabizi Natasha afite attaché de presse wiwe turazi abaririmbye benshi hano twarabonye na Nziza Desiragize Kigali yerekana umuntu hagarari ibikorwa vyiwe rero byumvikana ko wewe nk'umu artiste gukompoza ukaririmba ukitegurira ibintu kesha akazi nikagenda neza byumvikana ko tushaka utwugurukire mwe na Vivancy ibi kugira ngo avuga ati ndasize ku ruhande bino hanyuma nzokomeza ibindi ibyo hose hari akantu oya ntakaruga hari gusa ikintu kimwe mwomenya Vivancy no mumenyesha makuru kandi n'umuntu arondegwa n'abantu benshi imisi yose niyo guma kuri Mr Giba gusa urumva yarakorera n'abandi ari abantu benshi apara nka Mr Giba oya kuko hari n'umuntu yashobora kugenda kumusaba promotion akaca atangura kumponda je kugira bamuhe promotion yaba Mr Giba ari kubimukorera ibintu nk'ivyo yajamo baramukritika sana kubera jewe nico gituma je nashobora kuja ngaho ngo mvuge nabi we acha hiyo vitu unafanya acha sino tuko Swahilini hapa pana kama fujo muri hanga
urumva rero bo sinojya ngaho ndamuvuge nabi kuko baramuvuga nabi kubyiwanje wewe Mr Gibu uramuvuza jewe nshobora kumvuza ugaca usanga n'umupeti nyene avuye from nowhere aje kunkonda jewe urumva rero n'umuntu yankunda kandi ndabishimira cyane gose kubona ubu afise time ku bandi ba artist kugira baduze urumva ariko arafasha abantu benshi. Yes, kuba hari ibyo bimwe mutagikorana na canke atakigukorera nivyo kandi iri kurasigura birumvikana ufise uwundi kino gihe ahagarara ibikorwa byawe. Oya na wone fise bo nibivuga ariko ko hari ugwanko hagati ya jewe na Vivance nubwo nomubwira ati nshaka dukore concert kuko je ndi umwana wiwe mu muziki yaravyaye hamwe nomubwira ati nshaka dukorane concert nshaka ubimfashemwo azoba hari. Nta gwanko ruhari ariko nshaka kumenya nimba haruhande yuko Vivance hari hivyo mutakiriko murakorana birakorohera narijya umva uyu muntu amaze kumenyera umunyenga hari ukuntu agira ati kano kanya bigiye kungora bimeze gute ukavya bitunganya gute. Imeze bien kuvyo muziki nta kintu na kimwe tudakorana na Vivance niko no bivuga yego biretse gusa kumera kwa kundi ariko ibintu byose byo muziki turakorana fresh ya Feel You yasohotse twatumaze iminsi tubona ikintu c'ama video kabisa ukibonera yana look izakaga waye ngombwa yuko wigiza ibase gatoya kugira ngo tuganire neza urumva ikintu kijanye n'ama video ndabona umengo kuri Feel You abana bari bagira ati agacere yaramaze mw'iminsi iyo bija hose ka audio abantu kubona uciuza na audio harabo bagize Mr Giba habaye gute vyagenze gute nyuma yo kubona mwe na Vivance hari utuntu dukeya mutagikorana amakacabona imbere yaho indirimbo y'usohoye barisona na video byumvikana kumengo hari ikindi kintu caciye kigabanuka kuri wewe bimeze gute kubijanye na Feel You. Bo ofete Feel You kwanza wewe uyumva gute ari audio uyumva gute ugimeze neza ahubwo kuba yasohotse ata video ifise nivyo vyantunguye. Okay bo video audio imeze bien ikene video imeze bien sana ku buryo nosohora video abantu bakavuga ati yego iyi ni video sinshaka kimisi warumaze mu gacerere yari kwiye kugira ngo kore video yayo uburyo na buryo nifitiye kabisa ahubwo nosaba kwanza ni Yosel TV mumfashe mu sponsor ya video kwe video subu ni Yosel TV kwe nabasavye mungirire sponsor mu nkore ndabona mufise kamera mze ni too much ati uko tubonye kamera imeze neza ati nifuza ko mubufasha kuri ntuze muri Yosel TV sana ndabasavye kabisa Feel You bisabe Big Boss hariya Big Boss wa Yosel TV ndagusavye cyane gose umfashe sponsor ya video imwe gusa Feel You umfashije cyane gose yego nibaza ko yavyumvise kandi azona kwishura uko bigenda kose avuga ego canka avuga oya byose bizohava bizogenda uko nyene mugabo kenshi turakunda umuntu avuga ati jewe hahantu sinshobora kwiyaga ngo nshikane yuko boko ariko mugumfashije no shobora gushikana yo hanyuma nkaheza nkimara ubugi ibintu bigaheza bikagenda neza hano mu kibano mubanye gute n'abakunzi bawe. Sana je ahubwo nasanze bahora banyita ngo president w'abana abana nyabaki ko abana bari kwinshi apana bijya muhora abana bato abana kabijya muhora muri les enfants rero kubera je ndi ngaha sose ngo ngaho kwibarabara usanga abana benshi nubwo no bangiye ahantu bashobora kumperekeza kuva ngaha muhira gushika hariya kuri bisi abana barankunda ndi umuntu nkunda abana sana ariko nabandi tubanye bien sana nabandi mubanye bien sana bimeze neza akapera y'indirimbo Feel You nimba imistaro yigendana mu mutwe ntacyo kishako gato Mike iragufasha nakuronse ndakwifuza zo kubungabunga zo kuvura nakabuza ni jewe muganga banyita Dr Sandokima ndagabanya zandima. Izi jambo keshi irakunda kugaruka Dr Sandokima mu dogiteri atagira amadokima atagira impapuro Dr sans papier niko no bivuga kuko tuzafatwa n'ubutegetsi ati umuhungu akoresha impapuro mpimbano kugira ngo avure abantu uvura gute urukundo niba muganga wamage urukundo si fraude mu bisanzwe ninze nita Dr Sandokima nuko ngabanya amasantima y'abantu sometime ndabavura ibyo bavura ama blessure yiki hayi Besindike n'amasantima nureke kuyashira ari kivugo nkunda cyawe mu ndirimbo zawe kenshi utangura kuri presenter mu radio canke hehe usakeshi abana bagira ati kabisa uyu nta wundi n'uyu sura mu yakivugo twumva les docteurs d'amour les docteurs qui guérissent les blessures du cœur les docteurs Sandokima kebija usovuga ati ndi mu rukundo witwa ndi mu rukundo yo bagiye kure cyane oya ahubwo yo bitoye kabisa indirimbo zose uririmba nizo kwinginga abana
ofete boje ndirimba style zose barindira ahubwo ariko ndazana indirimbo yuwanje ya rap. Rap nivyo mbwiye byose uzosanga amajambo yo kugira y'urukundo. Si Dr Damour urumva negeza kugira ibintu nk'ibyo nyene. Ndavura abana ngabagabanya amasantima. Hari utwana usanga dushushe cyane gose rero utari umu docteur umeze bien. C'est problème. Tuvura gute? Kujya nyene mu je ofete ndaguha advice nakuvura muri mu bice mu mpanuro. Bitagukoze ko ni iby'umubiri turajyamo biramaze iby'umubiri mujyamo navyo ndabigama gitakipa ngaho tubwira ibyo by'umubiri biza gute mu gihe ubukoresha kugabanya amasanti uyagabanya gute iyo ni secret y'akazi oya iyo byose ni secret y'akazi muri kano ganya umva ni ngo ndakoresha amajambo vyanse tukaja mu by'umubiri rungirire mu kazi iyo ni secret y'akazi gusa byanse mu majambo canke mu mpanuro cyatwingira mu by'umubiri mu by'umubiri nawo muva muri salo mukaja muva muri salo mukaja tukajya muri yo disowe ura umvise utipeni ata ikintu je nabonye santima ndazigabanyije mu mpanuro benshi usanga ari abasazi cyane gose baca bakuzanira mind zabo ariko tugiye mu bintu by'umubiri akavuga ati docteur batwara muri operation kabisa iyo umuganga kenshi docteur hari gatanga imiti bikavuga ati uyu mwana rero afite ikivyimba quelque part il faut gutuke onde kabisa gushikana ibyo Dr Sandoki Makwe kambia ni hatari biramaze gushika ukegera umwigeme wamukunze hanyuma ukamupropose urukundo cyangwa ukamupropoza kuganira akavya oya nibirashika aho no bandi umuganga wa fake bose bo mu bisanzwe je simora nkunda kwegera abakobwa kuko nkuko mubizi no urabegeye kubavura gusa kubavura bavura utabegereye no muganga wa bose apana ibyo byo kuvuga ati ngo ngiye kuduraga umukobwa nyankire nabyo ne byo ukunda kuko kuyisi nta kintu kidashoboka ariko vraiment naye majambo ukunda gukoresha uri kuraganiriza umukunzi wawe wagarukanye mu ndirimbo maze kuririmba ndakwiyumvamwo I feel you ni jambo nkunda kumubwira baby I feel you ibintu nk'ibyo ukira umusore cyangwa utarinjira mu rukundo urafise uko wari ubayeho kino gihe uri mu rukundo kandi uri kumwe n'umwigeme wiyumvamwo dutandukanirize bino bihe bibiri uko ubayeho kino gihe n'igihe wari ubayeho utararonka umukunzi wawe buhari ukwirekura cyane gose kujya kuntu ushobora kugira abagenzi b'abakobwa ashobora kubwira ati umwanya n'umwanya ashobora kugutelefona mukamara nk'amasaha 2 muko muravugana ariko yo uri mu rukundo sometimes biragabanuka kuko biragoye sana nawe ibintu by'abakogora bizi niki kintu cyatumye ufata decision yo kubwira umukunzi wawe ati kino gihe abahora banyiruka inyuma cyangwa abo nirutse inyuma ku ruhande kano kanya ni ufashe idarapo mu bandi bose akubera atandukanye na bose n'umuntu yitahura ariyubaha aranyubaha turakundanye cyane yego naye amajambo izuba ritarinda rirenga utamubwiye I feel you nkunda amaso yawe ufise amaso meza kuko bo mu buzima busanzwe nta bintu byo mu muziki kuko umuziki nashobora kwigira umusazi urumva nka acting nko ndi umusazi nka besha mu muziki zo kugabira ijuru zo kugabira isi ibintu bidashoboka ariko yo uri mu buzima busanzwe ucuvuga ibintu biri real bijye ubona ati ufise amaso meza ibintu nk'ibyo ingeso nziza ya ibintu bigaheza bikabandanya bigenda neza uri mu rukundo iyo bijya hose kurubamwo n'urugendo ruba rutoroshe kuba mu rukundo ukongera ukaba n'umu artiste nibihe bigeragezo bikundaho gushikira kandi uzi kuri mu rukundo ku bandi atari umukunzi wawe ya friendship y'abakobwa iragoye cyane gose umuntu ashobora kubwira ati shaka umbere umugenzi akaca shaka every time aguma kuronka kandi ari ibintu bigoye kandi je rero sino umwanya wose sino guma mboneka mfise umwanya wo kujya mu studio mfise umwanya wo kuryama mfise umwanya wo kuyaga n'abantu nyene bari muri entertainment y'abasani bagenzi banje ruba rero sometime bajya abantu baba bashaka ubugenzi buri tip abonye nkuko akwandikiye ukamishura muri 2 jours 3 jours ntashima acavuga ati umuntu aragara kumbe sukugara umugore wawe warazi modo pass ya telefone yawe why not arayizi cyane gose sure na kwanza telefone yanje na mode pass ifise oya iyo wayikuyemo kufatanye n'umukunzi wawe canke imbere yaho harimo mode pass niko nari nsanzwe meze ariko hari umunsi bigeze kunyibe telefone itarimo mode pass aragwaye umutima icyakugwaje umutima ni giki harimo ibiki
Bo kubera nyene yari mwa amadokima yiwanje kandi ico gihe hariho cyangwa n'ama video wavuriye kwa bana. Ibyo sishobora kubiko ibyo sishobora kubiko no bantu umuhimbiri Navyo kenshi bikunda gushikira abasore telefone bayijantangura kwimva za video kandi turazi ko sometimes hari hababigira ugasanga agira ati aho navuriye umwana inzofa ndavyibagiye kugira ngo mbe ndavyibuka reka ndabibiki. Burya n'ubuhimbiri si ibintu byiza bijya si ibyo kugira mu bisanzwe. Okay. Yes, nuko twaje kongera kugira ngo hanini tumenye ico wifuza ku bakunzi b'umuziki bawe na cyane cyane kubijanye n'indirimbo uherutse gushira habona wise Filio. Icambere wakivuze wagisavye the big boss wa Niosel TV ati je nkeneye clip video, ubwo urumva ubutumwa yabwumvise kandi ndizera ko aza gutanga response kugira ngo bikunde. Ha ruhande yaho abakunzi b'umuziki w'Uburundi ubahaye agaseke urahabwira atagaseke ndakabahaye nanje naho ndabifuza kwiki. Bo ico ndabifuza ko nshaka nyene babandanye badukunda babandanye badushigikira nina kubita swata ntuzocunyanga kuko talent ndayifise sivyo gutomboza ubu naramaze kwitahura ndazi ico ndi urumva nina kora ikosa ntuzonyange ahubwo uzorindira ibindi bikorwa bizoba biriko biraza. Yego ndabona ahantu uri hari imiryango itari mike ndifuza kumenya umuryango bako. Kujya kuno wewe wamenya umuryango wibwire sinakubwira umuryango kuko je so ari umuntu mbona yabamvye ku muryango ahantu quelque part nibaza ko ashobora kuba ari hariya nyene. Umuryango nawo nakubwira sinshaka umunsi umwe nuzohavumvyura mu gitondo kuko kuriya muntu mengo yaravuye hariya mu nzu iriya nyene iri. Oya nta muntu yo kwinjira mu nzu. Dutere tugenda kuraba hariya tudasanga za mpudu mze hariya tosha tugwahana umva ko nahatoye tosha tugwa tugende kuraba mze oya ariko uremera ko ari hajya nyene hajya niba atariho ndeka nigire hamana sanga atariho hamani haruga again. Okay, reka tu. Oya. None ko mbare haruga. Harugaye. Hari amasekre menshi. Oya, none ni huga. Hariho pharmacy, hariho mze nyata. Ariko harugaye. Harugaye ningende. Ni hugaye. Uremeye ko bajyanye. Yago yeri hajya. None kubera iki abasore kenshi mudakunda kwemera ko abantu bashira ku mugaragaro inzuma musanzwe mubamwo kandi abana bari abifuza kumenya ati none abangaha nivyo mbwa turifuza kumenya salo yiwe baye na ngombwa n'icyumba ufite kubera jemba muri chambrette nco gituma ntaho bishima ariko muri salo wojayo yaba mba muri chambre salo woja muri kijyanzo ntabwo ari chambrette tugende basi tugira ama verification oya ata kamera sawa kamera igumenga tugere oya kamera nico igwanisho cyane iyi ni chambrette wingi muri chambrette wowe mu cyumba niyo problem urifatishije avumba ati bifatije gute bambwiye ko bana na mama mama mubana muri chambrette wajemba muri chambrette mama bakuri ujya muryango hajya ujye wajya urupango rumwe gusa n'urupango rumwe kubera ko utahisemo kujya gupanga ahandi wagumana mu rupango na mama abo kubera nyene nije ndi umwana asigaye home sometimes arashobora kuba problem cyangwa imera akagwara ndi kure sinabimenye. Okay, duheraheza hari indirimbo urazi nkunda cyane kenshi gusumba izindi nibwo izindi ziryoshe twagiye na Skia amaje tutera twigiye. Oh Skia baby ni lazima upendeze, Skia baby nitafanya usaminike, oh nitakupendezesha baby wangu hundo muda tutoke, nenda vaa upendeze, ukiwa na shida chochote daktari ni kutibu zo kuvura neza. Merci. Jambo kuvura ntirihara mu ndirimbo zawe Ijyo riguma rigaruka uvura neza amasante asante ya gripe yaheze gole katukureke rero wikomereza akazi kawe kagashusho mbe kagiye agashusho karahari ariko asubira kujya kagiye mwashise murambonda ngo ndiko ndanywa amazi nta sosi biri ariko nico gituma gitwa agashusho simaka ibintu by'isosi ashambwa karumye vraiment karumye inevyo nkunda kandi ni gaspillage ufashe imbogo kayishira ngaha saa sita ugari ucubura umanga mu kuvura urumva nyene ugomba kuba wumutse nyene life so hard reka tugene n'ubuzima buke Gase nuko bakunzi ba Niosel TV ni kwa kunde nyene murabizi kenshi tubazanira aba artiste baba bari ku mwanya
baba bagezweho baba bariko barabikora neza bataba basinzirije abafana babo nkuko twama turiko turababwira kenshi ja ku kivi hanyuma ukore kugira ngo abantu baronke ico bakuvuga gutari kurakora nta uzokuvuga nabi nta n'uzokuvuga neza ariko uri ku kivi ibintu byose biraheza bikabandanya bigenda neza nari kumwe na Mr Giba aho twamusanze muri zone ya Cibitoke ati mwifuza kumenya haba ni kujya gatatu nimero 32 bahamuritse kare urero Mr Giba ni haba ameze neza nta kibazo ibintu biba bimeze neza aguma haguruka agiye kuntangira kugira ati bavenja muri ya chambrete yiwe hariya ngo hari y'umwana ariko aravura urumva niko bisanzwe bimeze ariko aravura nta winjiraho docteur ari nivyo ga Mr Giba Reka bisanzwe birishimire cyane abarundi mwatwandikira uko bweko bwije abari mu bihugu bibanyi Rwanda, Tanzania, Uganda, muri East Africa ndetse na Africa ndetse ni Buraya ba diaspora muri benshi cyane mutubwira yuko ba muri kumwe natwe hanyuma nanje nka Edison nta kundi murabizi aho bukanda bazanira uwundi ameze neza tagase nkuko Mr Giba ariko arabikora ariko ntimwibagire kugira subscribe, like and share kugira ngo munatubwire ngaho muri commentaire ico mwifuza ko bakorera gusumba icyo twabakoreye nuko bye bye agiye nyuga agiye ashira mu rufu